ninde abujije amahoro abantu ninde atuma ibyawe bidatera imbere uwo niwe mwasi ndakubwira ndakurahiye uvyemera uvyanka ivyisi byarakomeye satani sinkubesha imikoshura ikwiri ubacu usambura byinshi kandi byari bikubereye bakunzi bacu bakunzi ba Kwizera 90 TV n'uyu munsi nagarutse ni kwa ko nyene Diane Lucky umunyamahirwe amahirwe yacu rero ari muri Kwizera 90 TV online ibashikiriza impano zitandukanye ifise intumbero yo kubaha ibiganiro bitandukanye ishira habona impano z'abantu irakinisha abana indirimbo ubutumwa bwiza ibintu byinshi muri ivyo rero Kwizera 90 TV ishira habona ishobora kugaragaza ku bantu batandukanye tugiye kubonamwo kimwe muri ivyo byinshi tugiye guteramana rero n'umunyempano imwe muri nyinshi agiye kuduteramika bagenzi bacu uyu munsi ni shosho ibintu birakaze cyane ndabasaba rero ko dukurikirana kwa kundi nyene mukagira na subscribe kugira ngo ibintu byacu biryoshye cyane bishishikare kuza birabageraho ubu rero nta kindi gisigaye tugende twihutire tumire wacu umukunzi wacu yatwitabye no munsi impano yiwe igaragare ije habona nukuri n'ibintu biryoshye cyane nukuri ni mwidoga muraza kuryoherwa muraza kuremeshwa n'abandi mufise impano zitandukanye mubonegweho mubone ko bishoboka hamwe na Kwizera 90 TV birashoboka twizeye neza ko indoto zanyu ivyimviro byanyu bitegerezwa kuja habona nico twiyemeje niyo ntumbero yacu kandi itegerezwa gushika rero kaze ni gwanyu twashikiriye umutumire wacu biterero wewe mani fresh sana mugo namahoro nkuko mubaza kubibona rero twashitse uyu n'umutumire wacu abanza tubwire nakazina kiwe akazina ni Pambana Hadi Terminal canke Ephraim ryaro ryose ndagyitaho Ephraim twamaze kumva izina giwe agiye kuduteramika rero atubwire imwe mu mpano ziwe afise nyinshi bagenzi ntimubone uko wari umutse afise impano nyinshi cyane agiye rero kudushikanaho imwe uno munsi yaduteguriye mbe hajya ugiye kudubwira impano imwe ugiye kutwereka impano imwe muri ziga nyinshi ufise impano ugiye kutwereka niyi ni kuririmba kuko indirimbo ni nyinshi ariko tuza gufata mwimwe kuko ntitwozimba zose ngo tuziheze neza cyane mwumvise ko agiye kudushikiriza ikiganiro canke indirimbo imwe canke na zibiri mwana shaka ariko nizera ko tuza kuryoherwa cyane rero Ephraim turashaka kwanza ubanze tubwire utudondorera neza vyahereye hehe wamenye gute ko ushoboye kuririmba novuga ko igihe namenya ko nzi kuririmba n'umunsi naja mu mahiganwa hama nkabona ndatowe mu bandi ico gihe navuze nti kumbe bya bintu nsa nk'ugerageza kuva ico gihe niho navuze ati reka bya bintu ndavyinjiremo ndabe ko arandi hantu bishobora kuba byonshikana ni gute washoboye kubona ko wo bishira habona no mu mahiganwa ukemera ukajamo uravye hajya mu buto bw'umuntu kira muntu wese afise ibintu akunda cyane cyane uzoyibonera igihe uri ku ishuri cyane cyane hajya abantu biga mu primaire niho ubona novuga ati akazi canke icyo ushaka kuzoba kuko sinzi ko uba wibuka gatoya hari ukuntu basaba amanota abanyeshuri igihe umwana agomba gutanga amanota bavuga ati ni muririmbe mukajaje uravye ukuntu umuntu yikomporta imbere niho wabona ati ujya muntu azava mwiki canke yifuza kubiki ico gihe rero kenshi nakunda umuziki nkaririmba ivy'abandi umugabo ndavuga nti foko nanje nogerageza nkandika ivy'iwanje ivyo nandika rero sinamenye exactement ko ari ivyo ariko naragerageza je ndashaka rero utubwire wapimiye kuyihe indirimbo ya mbere wahereye ko kwandika urapima urabona uti birashoboka indirimbo nahereyemo kwandika novuga ko rimwe sindayibuka neza kuko ico gihe twari tukiri Tanzania yari yigiswahili mugari yo kwiyemera yari ya hip hop mugabo ntaho nigeze nsohora kandi yo style na censa nk'uyiheba gatoya bivana no kuno bandanije ndirimbo
yahereye mu ndirimbo ugera mu mudiho wa hip hop ariko uno munsi ari mu wundi mudiho afise akunda ari nawe agiye kuturemesherezamwo rero bakunze nababwiye ko ibintu no munsi ari shosho icyo nababwiye ni cyakindi nyera mudukurikirane neza ntarongo muza kugira none rero se Ephraim turashaka rero tubwira ubu uri mu mudiho uwuhe ukunda umudiho uwuhe nizera ko mu kanya kari imbere uza no kudushiriramwo twumve ukore mu gahogo twumve neza umukunzi wacu dukunda cyane nkuko dusa nk'abasubiye inyuma gatoya nkuko nayivuze kuri rya ndirimbo navuze ko iyo ndirimbo ari mu Giswahili ariko mu nyuma narahinduye nandika ikirundi nk'umurundi ya nico gituma navuga ati ko iyo yari mu Giswahili mugabo hip hop sinayihevye ndavanga ya okay aravuye mu Giswahili araza mu Kirundi kugira ngo ururimi rwacu rw'igirundi nago rutere ruja imbere ubone ati kandi rero burya kugira umenye ko wiyemera nuko wiyemerera mu rurimi rwawe wonse mwibere rya mama wawe neza cyane Ephraim ndumva uri kurabikora neza cyane kandi abakunzi bawe twese ndaza tukuri inyuma ni widoga from widoga kuri Kwizera 90 TV aha ko mwamenyanye nayo ntuzidoga Proma abakunzi ni benshi nzofanye neza cyane ya dutandukanirize rero style yawe niyihe uririmbamwo ya nkuko nabivuze navuze ndavanga ni R&B na hip hop ya R&B na hip hop mugenzi haje ntuntorana gahengwe utadushiriyemo ngo twumve basi uririmbe utubwire uti iyi ni style niyo ndiko ndaririmbamwo kandi ndayikunda kubera iyi mpamvu nivyo dushaka abakunzi bawe kumenya ya kubera atari concert turagerageza tufunyafunye tugire abbreviation yabyo canke incamake yabyo mugira ashobora kubitahura turagenda sinzi ko dushiramo ingoma ko numvise umengo urashoboye ibintu byinshi canke urazi ibintu byinshi canke turirimba uko nyene turashobora kuririmba uko nyene canke tugashiramwo n'ingoma kugira ngo dushishikare kuryoha reka tugerageze turavyibagira ninde abujije amahoro abantu ninde atuma ibyawe bidatera imbere uwo niwe mwasi ndakubwira ndakurahiye uvyemera uvyanka ibyisi byarakomeye satani sinkubesha imikoshura ikwiriye ubacu usambura byinshi kandi byari bikubere wavyumvise wow tubandanya ndakubitera inkuru rero je naryohewe umenga wasubiramo vraiment urashoboye no kuri kose merci muragize neza namwe Imana ibahezagire cyane namwe ndabona ko mushoboye cyane ya ndabona ko mukora ibintu muzi wow merci hanyuma rero Ephraim ndashaka kukubaza ikintu kimwe none ko mbona ushoboye uraririmba neza ijwi je numva umenga risona neza ibintu bimeze neza ese wo tubwira urikorana ku giti cyawe cyanye urafise kubera hari imigwi itandukanye nko mu Burundi turimo ngo Bantu Boy woba bimeze gute sinikorana ku giti canje kuko uvuze ku giti sinatahuye ahubwo ni jewe nyene nikorana sinokwikorana ku giti ni jewe nyene nikorana mvuze ni ku giti cyawe shaka kuvuga uri umwe nta mugwi ufise uririmbamwo canke nta bandi barakwiyungako canke nta bandi wowe uraja kwiyungaho nta bandi nditeranya ko ni jewe jenyene Ephraim icikorana ariko iyo bishitse kuvuga ko hariho ikintu two kwita collab canke featuring ndashobora kurimbana n'uwundi mugabo iyo ndimbiza kuza ari iyo wanje ya ni iwanje turi kumwe n'uwundi muntu mugabo bidasigura ko iyo ndirimbo ari ya twese wow bya bindi dushaka tuvuga tuti imistari ni ya Ephraim ariko yagize collab n'uwundi kugira ngo amajwi basi twumva abiri oya hari ukuntu bavyita hari ukuntu ashobora kuvuga nti bavuze collab umuntu ujya yarazanye ivyumviro vyiwiwe nawe urazana ivyumviro vyiwawe murahuriza hamwe mukora ikintu kimwe cy'umuntu umwe wow mbese tuvuge ko ari umwuga novuga ko twobyita ko ari umwuga kuko bavuga no kuroga n'umwuga nicyo gituma navyo n'umwuga neza cyane none umwuga ndazi neza ko kira kitu kirasaba pesa uburyo cyangwa ubamvu amahera none biroroha amafaranga biraba bimeze gute nkuko wabivuze amahera aragoye ariko umuntu aragerageza uko ashoboye mu kugira bishoboye kuboneka
ukora kugira uronke amahera cyangwa ukoresha amahera kugira ngo umenyekane byonyine cyangwa kugira uronke n'ayandi? Bavuga ko ntushobora gutera umwumbati ngo wimbure ikijumba, nico gituma ushizamo amahera uborondera amahera, ariko si byiza ko ushiramo amahera mu kintu witeze kuyaronka ubwo nyene. Ni byiza ko ushiramwo wihanganye uriko urapambana hari termino, kuko utazi umunsi uzoronkera, mugabo urizera ko hari umunsi uzoronkeraho. Ubwo mbona ari na byiza mwaranditse ati kwizera 90, sinzi igituma mutanditse kwizera 4. Aha, kwizera 90 akana kantu twisigarije kugira ngo twitandukanye n'abandi. Hari bakwizera benshi ariko akana kantu gatandukanije nakabandi. Nico gituma natwe bw'ibyo dukora turizera, kuko turazi ko tuzoronka. Naho ushira urana ko urashobora kugura umuduga utwamiye barabara ukagonga canke ntugonge. Ibyo ni ibintu umuntu akora kandi aba yiteze ko ahura navyo, urunguka cyangwa ugahomba, ariko dukora twifuza kugira iki, kunguka, ntidukora twifuza guhomba. Iyo gomba bishitse rero urumva ko umuntu yaba uba afise mu ruhara ni wa mwansi satani, novuga ko canke ba bantu babi tugendana tutazi. Nico gituma mvuga nti ubutuma tudatera imbere ninde, ni umwansi wawe. Umwansi wawe niyo novuga ni satani ko ntari kure. Satani ariko je uyu munsi ndumukunzi wawe tu. Ndibaza kuko ndirazi ko rutankana. Natwe wadufise icyo dupfa urihangana. Muri mwanya nimbe turi imbere ya kamera. Tuvumu bigarukana mu nyuma. Neza cyane. Ikiganiro kiraryoshe bakunzi bacu, ikiganiro kimeze neza n'amavuta bavuga ngo n'amawoki ngira n'amamesa. Ni kimwe muri ibyo bibiri umwe wese kimutorera cyafata. Ni oil. Wow, mu cyongereza. Neza cyane. Nukuri basi dusubiriremo gatoyi usubira uririmba kandi gasitari kamwe tubiri kugira ngo indirimbo novuga ko atari imwe, ni nyinshi, turashobora no kubandanya n'izindi, uraza kumfasha. Sibyo? Ego. Waribesha sinzo kuva inyuma, nzokwama ngukunda waribe. Abatankunda batavyemareke biruke, nzogukunda bavyimba bameneke, nibumva love bazoshake baruke, bazogemenya imisaya ishaka iturike, nibiyamamaze bavuge bashike kure. Uri umukobwa mwiza ndetse uri uwa mbere, naragukunze sinzo guhemukira, bazovuga byinshi ntibazoduhindura, bazoguma batubona mu mabarabara, kuko Imana yakumaye sinoyemukira. Thank you. You're welcome. Ndumva ibintu bimeze neza cyane muhungu. Je ndabona nk'umukobwa waririmbira yohita yemera. Ndibaza yemeye kubera indirimbo ntiyoba yankunze. Ahubwo yo kwemera bivanye n'ivyumviro by'iwanje atari indirimbo, kuko indirimbo kenshi turandika ibintu bibaho n'ibitabaho, bitabayeho biba bifise igihe bizoshikira. Kuko urumva ankunze kubera indirimbo, umva ankunze kwa ndi umusani, ntibankunze nkuko ndi Ephraim nshobora kumushikira nkamubwira ati mfise ikibazo kiniki. None Ephraim, tugana turangiza canke ego twaganiriye byinshi, wotubwira none ufise ihangiro irihe, uravye iyo wavuye naho ushaka gushika, urabona hasigaye igihe kingana gute, hasigaye iki, ushaka gushika hehe, ushaka gushika kuki? Novuga ko ubwa mbere ngombye kusa nk'ubishira hamwe byose, nshaka gushika kure, nshaka gushika ku bintu byiza. Ibyo navyo turavye uyo twavuye naho tugeze biratandukanye, kandi umuntu arabishimira Imana. Muga ntibisigura ko iyo wavuye ubonye usa nk'uhasubiye koca wihebura, ahubwo ubandanya ukora. Nico gituma mvuga nti ihangiro ry'iwanje nipfuza gutera imbere. Nivyo navyo nibaza ko umuntu ntashobora kwiteza imbere wenyene, afashwa n'abandi bantu ku ruhande, kuko uri mu ishamba ryawe wenyene naho ufise amahera cyangwa ufise ibyo kurya nta mahoro ufise. Mu gubana n'abantu ushaka bari bike mubisangira umutima w'urukundo, nibaza ko hari ibintu usanga bikugira akamaro. Mu ncamake twifuza gutera imbere kandi twifuza ko n'abandi batera imbere bose, kuko utera imbere uri umwe abandi batera imbere, hari ahantu ushobora gushuka ibroka nka kujya bakubwira ati n'umwami yaratiye urushinge. Nagoma numve kutari umurundi. Bakunzi bacu rero mushobora kuba mufise impano zitandukanye, kuzishira habona, kuzigaragaza biva kuri mwebwe. Reka Ephraim atubwire canke ababwire uko we yabigaragaje, uko yazishize habona, uko
uko yabikoze mwamaze no kuba muvyumvaho gato reka bishimangire mu vyumve neza. Navuga ko mu kugira ndabishire mu ngiro ubwa mbere nagiye muri Primusic yari edition ya kabiri ryari ryo rya mbere hama ndagirirwa amahigwe ndatogwa maze gutogwa ndamanuka mu gisagara urabizi ibintu byo mu gisagara uvuye ruguru nyene buru ruguru nawe cibibona wana ko no nyene nsa n'umuntu wa ruguru yama barangosora bangose ndavuga nti ibyo bakoze ntibandenganije gusa nabonye aho ngeza subiye ndavuga teka nsubira inyuma nipange hama ndagerageza buke buke ndasabiza n'abandi bantu babishoboye baramfasha uburyo ndinjira muri studio niho nari imindimbo ya mbere hama ndavuga nti kumbe bya bintu ndashobora kuba no bishobora naho nashobora kurimba nka babandi tuzi ariko ndagerageza kuva ico gihe rero niyo nabandanije ndirimba bukebuke mugabo cyane ndahagarika bivanye n'ishuri urabizi ubuzima naciye nsubira kuririmba hafi iyi 2018 yani nashamba teka nsubire muri studio kandi bivanye nuko 2015 nari nahejeje mbandanije university naho ndavuga nti sino kwicarika impano yo kuririmba kuko namaze kuvuga ati bya bintu kumbe ninje mu bitare by'iwanje mugabo cyanda sura ndarimba indirimbo zikurikira ariko ivyo byose ndabikesha abantu kuko ku giti ciwanje ntivyari gukunda. Merci beaucoup ndagushimiye cyane Ephraim nibaza ko akanakanya ko gutera intege abakunzi bacu gira cyo batekereye. Novuga ko namwe mbanje kubashimira ni team yanyu yose ni nakwizera 19 TV Imana ibahezagire muzobandanye uko mubidukoreye ariko muzobikora nabandi nkongera nkashimira n'abari ko badukurikirana bafasha kanya kabo bakadukurikirana Imana ibahezagire ntimwibuke kugira subscribe hajya munsi na commentaire ubufasha bwanyu turabukeneye yaba amahera canke ivyiyumvira navyo birafasha hama nongera nshimira n'abasanzwe badufasha muri ibi nabiriya nawe nyene Imana ibahezagire mutibagira kugira subscribe kuri channel yanje wandika Ephraim PHT yaba Instagram yaba Twitter hama Facebook na YouTube nuko nyene gizina nuko jandika hama twese hamwe birashoboka kandi Imana idufashe dutera imbere. Turabashimiye cyane rero bakunzi bacu bakunzi bakwizera 90 TV mwari kumwe na Diane kuri Mike Lucky umunyamahirwe n'umutumire wacu dukunda cyane Ephraim pambana hadi terminal. Mwamaze kumva neza umutumire wacu ameze neza cyane twamukurikiranye neza ico tubasaba ni kwa kundi nyene no kugira subscribe hama nawe nimba ufise ico ugaragaza kwizera 90 TV ihari ku bwanyu ihari ku bwa benshi ico twiyemeje nico dushaka gushika ku ntumbero twiyemeje yo gufashanya kugira ngo dutere imbere mu gufashanya rero uyisaha turakeneye like yawe commentaire utaranabikora ugire subscribe kugira ngo ntagire na kimwe kizogucika. Thank you.